Dawidi ahejeje iyo zaburi aravuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizanyuma ko iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzaba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose. Ndakwinginze ngo ntugire ikindi wiruka inyuma. Reka gutanga amakado kugira ngo ukundwe, reka gutanga amafaranga ngo abantu bagukunde bakwiruka inyuma. Oya, sigwa amavuta, mpwemu yera nagusiga yandi mavuta mu izina rya Yesu. Bakunzi b'ikiganiro igihe cy'impemburo, mu nkundire dusangira ijambo riri muri Zaburi ya 23 umurongo wa 5. Uvuga ngo untegurira ameza mu maso y'abansi banje, wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Muri iyi minsi numvise nkumbuye kubana n'Imana, numva nkumbuye kubana n'Imana mu ijambo. Ndasenga n'Imana, ndumva shaka ijambo ryawe, ndumva nkumbuye kuvugana nawe. Numva mpwemu yera andongoye kuri iri jambo ryo muri Zaburi ya 23. Sanga natwe nze ndavuga Zaburi ya 23 ndayizi, Uhoraho niwe mwungere wanje sinzoke nambyagiza mucanya cyubwatsi butotahaye. Niyo Zaburi ndayizi, numva shaka. Numva mwe murambwiye ngo ariko wayisoma. Ndayisoma, ngeze ku murongo wa 5 amaso yanjye aguma ngaho. Soma agace ka 2 k'uwo murongo wa 5 kavuga ngo wansize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekaye. Ntangura kwiyumvira wansize amavuta mu mutwe, mbega amavuta mu mutwe ajyanye n'igikombe gisesekaye. Ntangura kumedita kuri iryo jambo, ariko rinjyana mu mareferanse y'uwo murongo wa 5. Soma muri Samuel wa 2 mu nkundire ndahabasomere igice cya 17 kuva ku murongo wa 27 ngo nuko Dawidi ashitse Mahanayimu, Shobi mwene Nahashi w'Iraba mu Bamenyamini, na Mikali mwene Amiyeli w'Irodeba, na Baruziyari umunyagileyadi w'Irogirimu, bamuzanira amariri n'amabakuri, bamuzanira amariri n'amabakuri n'inzabya z'ibibumbano n'ingano na sayiri n'ifu z'impeke zikaranze n'ibiharage n'inkori n'ubuki n'urubi n'intama n'umukanyure w'amavuta y'inka. Babigemurira Dawidi nabo bari kumwe, kuko bari biyumviriye batabantu barashonje kandi bararushe, bafise inyota aho bari mu bugaragwa. Haleluya. Ndiko ndasoma iyo reference, numva Imana irantangaje. Ndavuga gusigwa amavuta birugurura n'ibindi. Aya mavuta ndiko ndavuga no gusigwa na mpwemu yera, birakugururira ibintu byinshi. Aba bari bibereye mu byabo, ariko Dawidi yari mu buhungira ahunga Absalomu umuhungu wiwe, amuhunga ajabuka uruzi na Absalomu arujabuka. Bashitse ahantu abandi bantu bibereye mu byabo baravuga bati reka tugemurire Dawidi, kuko yari yasizwe amavuta ngo igikombe kiwe kirasesekara. Bamugemurira ibitayega, bamugemurira amariri, bamugemurira ibyo kurya, amavuta, ibyo kunywa, kuko ijambo ryari ryavuzwe ngo yasize amavuta mu mutwe, igikombe canje kirasesekara. Nukuri ahejeje kubona ibyo byose ngo abo bantu barabigemura, ngo Dawidi agaburira abantu bayiwe, bararya baranywa bagira gute.
ndatangazwa n'iryo jambo Imana yampaye. Ndavuga nti Mana, kumbi gusigwa amavuta yawe Mpwemu Yera, iyo wanyizeye ukansiga amavuta yawe, arugurura imiryango, arugurura ugakira, arugurura ukaronka abagenzi, arugurura ukaronka ivyo kurya utanasabye utanarondeye, gusa amavuta gakwega. Ndakwinginze ngo wemere kukizwa, wemere kwihana ibyaha, wemere kwezwa, kuko abo Mpwemu asiga ayo mavuta n'abatagira agasembwa cyangwa amarabaga. Ndakwinginze ngo usigwe, ayo mavuta azakugururira. Mwene data, azakugururira ibyo yakoreye Dawidi, nawe data arashobora kubigukorera ngo abantu bagubwa neza. Dawidi ahejeje iyo zaburi aravuga ngo nukuri ibyiza n'imbabazi bizanyuma ko iminsi yose yo kubaho kwanje, nanje nzaba mu ngoro y'Uhoraho iminsi yose. Haleluya. Nukuri iri jambo natangaye. Iyi Imana yabonye umutima wawe iguha n'ijambo umenyereye, ariko ikaguhamo ubwiza, ikaguhamo guhishurirwa amareverasiyo ukumva ari isuka. Ubandanije gusoma muri ayo mareferanse yaryo uzatangazwa n'ukuntu Imana igenda ikora kugira ngo ishitse ijambo ryayo kubera bayo. Ndakwinginze ngo ntugire ikindi wiruka inyuma. Reka gutanga amakado kugira ngo ukundwe, reka gutanga amafaranga ngo abantu bagukunde bakwiruka inyuma. Oya, sigwa amavuta. Mpwemu Yera nagusiga yandi mavuta azakwega ibyo byose uri kurifuza. Reka kuruha kuko wavunika, reka kuruha kuko ibyo bindi biriko biraguhamagara byakuvuna. Haleluya. Sigwa amavuta na Mpwemu Yera. Mpwemu Yera azagucira inzira. Mpwemu Yera azagushitsa ko ivyo byose ariko aritegura kugushitsa ko, ariko icyarondera reka gusiga amavuta igikombe cyawe gisesekare. Urakoze wowe dukurikiye, unyemerere ndagusengera. Haleluya. Mwami Yesu, ndagushimiye kubwira ijambo ryiza wamishuriye. Ndakwinginze ngo ugenderere mwene data ariko aranyumviriza, n'ubu nyene ariko arumviriza iri jambo. Ndakwinginze ngo umusiga amavuta, igikombe cyiwe gisesekare, igikombe cy'ivyo ariko arasengera, igikombe cy'ivyo yiteze mu buzima bwiwe, igikombe cy'ivyo yiteze mu bana biwe, igikombe cy'ivyo yiteze mu kazi. Ndakwinginze ngo umusiga amavuta, igikombe cyiwe gisesekare. Urakoze Mana, ubaruhura abarushe baruhuke, uruhura abarwaye bakire, uruhura abashonje bahazwe. Ndakwinginze ngo amavuta yawe amwame n'ingogo z'ubuja zose uyadusige, kuko ni wowe uzi ibituremereye. Urakoze Mwami Yesu, izina ryawe riragahimbazwa ibihe byose. Amen.